Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru atandukanye kandi ahambaye aba ariko aravugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda ku makuru aba ari kuvugwa cane cane ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu mutekano, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwamwe aranyagejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Twabateguriye amakuru ahambaye cane ariko aravugwa mu mugambwe ku butegetsi CNDD FDD, aho amaze kwigaburamo imirwi ibiri, bamwe bakajya ku bashigikiye leta mvyeyi ya Perezida Evariste Ndayishimiye, mu gihe abandi bavuga ko bari mw'iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza, aho bavuga ko nyine ariwe mugabo w'ijunja n'ijambo kandi bakavuga ko ariwe mugabo wakoze ibihambaye ngaha mu gihugu c'u Burundi, mu gihe bagaragaza Perezida Evariste Ndayishimiye nk'umuntu adashoboye kurongora igihugu c'u Burundi kubera ukuntu ariko aritwara, kandi bakavuga ko yageze ku butegetsi akibagira ko aribo bamugejeje ku butegetsi agashaka kubacinyiza, aho nyine ariko arafata ingendo yo gufata bamwe mu bajenerali bakomeye cane bakoreye umugambwe uri ku butegetsi ku buryo buboneka akabinjiza ibohero, nk'uko nyine byagenze igihe yakura uwahoze ari umushikiranganji we wa mbere generali Bunyoni akamwinjiza ibohero. Ibyo byose nyine bikaba byarateye agashavu abo bavuga ko bari mw'iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza, kandi bakavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakorana n'abansi b'igihugu mu gusambura umugambi uri ku butegetsi CNDD FDD. Ibyo umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi yasinye akavuga ko atazigera abyihanganira, akavuga ko byanze bikunze agomba gukora igishoboka cyose kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye ntagumye gusambura umugambwe. Murazi ko amaze igihe kitari gito azenguruka mu mazone atandukanye agize igihugu c'u Burundi, aho ari kugenda yubaka ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye yasambuye, kuko nyine babona Perezida Evariste Ndayishimiye nk'umuhemu ukomeye cane kubera ukuntu yageze ku butegetsi akitwara, aho yatanguye kugara amariba yose bakuragamwo amafaranga kandi agatangura kwegezayo abari mw'iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza, aho yagiye ababogoza mu mabanga bari bashijwe akabashira mu bindi bibanza bitandukanye, ariko biboneka ko ari ibibanza bidafata ijambo ngaha mu gihugu c'u Burundi. None akaba abandanya iyo ngendo, aho mu minsi ishize yafashe ingingo ihambaye gukura amabanga Prime Niyongabo arongoye gisoda c'u Burundi, ariko bikananirana kubera ko umushikiranganji we wa mbere Gervais Ndirakobuca yanze gutera umukono ku ikete rikura amabanga Prime Niyongabo, akavuga ko nyine atazagumya yihanganira amakosa ariko arakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye, kandi akavuga ko ibintu Perezida Evariste Ndayishimiye yadukanye wamengo hari abandi bariko baramubwira ibyo akora katari we ariko arabyikoresha, kuko birababaje kubona afata umuntu wahoze amucungira ubutegetsi bwiwe akaba ashaka kumukora amabanga akanamupfunga, nk'uko nyine yabigize kuri General Bunyoni. Ibyo byose nyine byahise byongereza abanzi ba General Evariste Ndayishimiye, kuko Prime Niyongabo abashakaga kumutembagaza ku butegetsi bose baramutinyaga, babonaga ko bidashoboka mu gihe Prime Niyongabo atari kumwe nabo, ariko bikimara kugenda gutya Prime Niyongabo yahise abona ko ibintu byahindutse, nawe ahita yifatanya nyine n'abashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko yaramaze kubona neza ko ibyo bariko baragiriza Perezida Evariste Ndayishimiye byo gukorana n'abansi b'igihugu mu gusambura umugambwe ari ukuri. Ariyo mpamvu nyine nawe yahise ajya ku ruhande rw'abashaka gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye. Ubu amaso yose abarundi bakaba yahanze Perezida Evariste Ndayishimiye uko ari buze kubyitwaramo, niba ari bwemere guheba umugambwe canke se amabanga, canke se niba akora igishoboka cyose agasambura ako karwi kariko karashaka kumutembagaza ku butegetsi, nk'uko amaze iminsi akora impinduka zikomeye cane haba mu mugambwe uri ku butegetsi, aho yakuye abantu bivugwa ko begereye umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo, bari no muri uwo mugambi wo gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye, akabasubiriza nyine abantu biwe, abantu bazajya bamufasha kandi bazajya bamukurikiranira ibikorwa bya buri munsi bya Reveriyano Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi. Acimara nyine gukura abo nyine bari mu mugambwe uri ku butegetsi, yahise ajya no mu gisoda, naho akura abari barongoye amakambi ya gisirikare bashika muri 23 ndetse n'ibyegera byabo. Byose nyine bikaba biri mu ntumbero yo gusambura akarwi nyine kashakaga gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko amakuru ariko aradushikira adahumuriza avuga ko nyine
abo bariko barashaka kumutembagaza ku butegetsi bamaze gucengera mu nzego zose z'igihugu kugeza n'aho bamaze kugera mu bamuhanura, aho nyine bariko barabwira abahanuzi ba Perezida Evariste Ndayishimiye bamuhende abagena mu bibanza n'ubundi abari ba bantu bazaza korohereza abo bashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Perezida Evariste Ndayishimiye arashobora kwikangura igihugu bakimupapuye ku buryo umwanya n'umwanya ashobora kubyuka agasanga igihugu bakimupapuye, kuko biraboneka neza ko abashaka gutembagaza ubutegetsi bwiwe bafise ingufu nyinshi cyane kandi zihambaye, kandi bakerekana ko badashaka gukoresha ingufu nyinshi, kuko ntibashaka ko hari amaraso yongera kumeneka ku gataka k'u Burundi, kuko byagiye biba bibi cyane mu minsi yaheze, aho abagiye bagerageza gutembagaza ubutegetsi byagiye bigenda nabi cyane, abarundi batari hake bakatitirira, abandi nyine bakanyaga bagahunga igihugu. Ariko abashaka gutembagaza ubutegetsi kuri ino nshuro barashaka ko bazabikora neza cyane, ku buryo Perezida Evariste Ndayishimiye ubwiwe azishikana kandi akemera gutanga imihoho avuga ko nyine yananiwe gutorera inyishu ibibazo bitandukanye bihanze igihugu cy'u Burundi. Hari amakuru adahumuriza ariko aravugwa ku urongoye gisoda c'u Burundi yemeza ko ubu ngubu nta tegeko na rimwe ririko riratangwa na Prime Niyongabo mu gisoda, ariko nyine ibyo byose bikaba biri gukorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko nyine yamwugaraniye mu rugo iwiwe akavuga ko atategeko na rimwe yemerewe gutanga mu gisoda, kuko yiketse ko umwanya n'uwanya yatanga amategeko, yahita atanga amategeko y'uko bafata Perezida Evariste Ndayishimiye. Hari amakuru menshi atandukanye ari kuvugwa kuri ibyo ngibyo turi buze kubashiriza mu idonido ry'aya makuru, ndetse n'andi makuru atandukanye ariko aravugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, byose twabateguriye tugiye kubashiriza mu idonido ry'aya makuru. Wifuza kuzajya bamo wa mbere bashyirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, icyo usabwa nta kindi, niba utarabyonda kuri sabone byondaho, kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Mbere y'uko amakuru yacu tuyakomeza ajyanye n'ako karwi kariko karashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, tubanze tubabwire ino nkuru nayo imaze iminsi ivugwa cyane, aho urongoye umugambwe Codebu, umugambwe wahora wegereye umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD, afunzwe kubera ibyumviro yashikirije, aribyo byeretse abarundi ko nta muntu n'umwe wemerewe gushora ibyumviro byiwe igihe umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD uzaba ugitwaye igihugu cy'u Burundi, kuko birababaje kubona umukuru w'umugambwe wegereye CNDD FDD ashikiriza ibyumviro byiwe, impembo yiwe ikaba iyo kumupfunga mu gihe ibyo yavuze ari ibintu byibonekeza kandi bigaragara, kandi akaba yarasubiyemwo amajambo yavuzwe n'umushiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca, ariko we ntibamufate ngo bamufunge. Ariko nyine uwo mukuru wa Codebu yahora apfunzwe kandi nyine azira ayo magambo yavuze, kandi ibyo yavuze byose ni ibintu biriko biribonekeza ngaha mu gihugu cy'u Burundi, kuko ingorane ziri mu Burundi ni nyinshi, abanyagihugu barabayeho nabi cyane, ku buryo ubu ngubu imiryango myinshi itakibasha no gupfungura rimwe ku munsi, zose akaba ari ingorane nyine ziri ngaha mu gihugu cy'u Burundi, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye n'umugambi wiwe bananiwe kubitorera inyishu. Umukuru w'umugambwe yapfunzwe. Kefa Niyibizi, umukuru w'umugambwe Codebu, apfungiwe mu ibohero rikuru rya Bujumbura ryitwa Mpimba. Yanungitsweyo kuri uyu wa kabiri inyuma yo kumvirizwa muri parike nkuru. Umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe ariyamiriza iryo pfungwa, mu gihe abanonosoye by'amategeko bavuga ko iryo pfungwa rinyuranyije n'amategeko, kuko ibyo uwo mukuru wa Codebu yavuze nta caha na kimwe cigeze kibonekamo. Umushirizamanza kizigenza wa Repubulika Leonard Manirakiza niwe yamuhamagaye yongera aramwumviriza. Twashitse kuri parike isaha 3:20, nta n'umwe yemerewe kumuherekeza aho yumvirizwa. Byose byakozwe byihuta nk'urubanza rw'ikibiriraho, niko umwe mu bari baherekeje Niyibizi yabwiye ikinyamakuru SOS Media Burundi. Umutahe wasohowe n'umushirizamanza kizigenza wa Repubulika wanditswe ko uko uwo munyapolitike atagerezwa kurenguka ku mvo z'amatohoza, imvo nyazo zatumye ahagarikwa. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe Codebu avuga ko umukuru w'uwo mugambwe afunzwe kubera ubutumwa yacishije ku rubuga rwa X rw'uwo mugambwe mu ndwi iheze, mu gihe haribukwa imyaka 62 iheze hagandaguwe umuganwa Rudoviko Rwagasore haraniye intahe yo kwikukira ku Burundi. Mu gihe Burundi bwugarijwe n'ubukene budasanzwe bivuye ku ndongozi zimwe zimwe zidakora neza, umugambwe Codebu usaba abanyagihugu gutihebura, ahubwo bafatire akarorero kuri Rwagasore Ruye mu ntumbero yo gusubiza
gusubiza ibintu mu buryo kuko ibintu biguma biyangara mu gihugu c'u Burundi. Niko iryo tangazo ryanditswe ku rubuga rwa X rw'uwo mugambwe Cotebu, ariko biraboneka nyene ko ingorane ziri ngaha mu gihugu c'u Burundi ari nyinshi, ivyerekana ko muri ivyo yanditse ata kosa ririmo na rimwe, ahubwo ko nyene leta ya Evariste Ndayishimiye itabishaka ko hari umunyagihugu n'umwe yagaragaza ivyiyumviro vyiwe. Kudatahura ubutumwa nabi hamwe n'inyoko y'amatora ari imbere. Ku bwa Jean de Dieu Ndereyimana, umunyamabanga mukuru w'umugambwe Cotebu, ni ugutahura nabi ubutumwa bwanditswe ku rubuga rw'uwo mugambwe. Twakiranye umubabaro irenguzwa n'ipfungwa ry'umukuru w'umugambwe wacu Cotebu. Habaye gutatahura nabi ibyanditswe, kandi ico kumenya ni uko bifitaniye isano n'ibihe bya politike kuko twegereje amatora. Niko yasiguriye nyine abamenyeshamakuru bari ngaho. Ingingo y'akarenganyo kandi ibabaje cyane kuko umukuru w'ihuriro ry'abashingwamanza mu Burundi Raj Burundi, ifungwa rya Kefa Niyibizi ni akarenganyo gakomeye cyane. Ibyo byashikirijwe namwe mu majambo aheruka gushikirizwa n'umushikiranganji wa mbere Ndirakobuca, kandi nta na kimwe kiri muri iyo cyoshobora gutuma umuntu akurikiranwa n'ubutungane. Nimba twemera ko abantu bose bangana imbere y'amategeko, ibisigura rero ko umushikiranganji Ndirakobuca yategerezwa nawe nyine gutumwa ko kugira ngo yisigure ku byo yashikirije. Niko umushingwamanza ntakunda yatubwiye, akavuga ko nyine ibintu byakozwe ari ibintu bibabaje cyane kandi ari ibintu bidakurikije amategeko, kuko urongoye umugambwe Cotebu yasubiyemwo amajambo umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca batazirana kugarika yavuze, kandi we ntago yigeze atumwa ko ngo abazwe ku byo yavuze, kandi biboneka neza ko ibyo bavuze byose biriko biribonekeza ngaha mu gihugu c'u Burundi. Kubwiwe abacamanza bategerezwa kwigenga bakanasoma amategeko muri urwo rubanza. Abacamanza bategerezwa kwama bibuka ko umwidegembyo ari itegeko, gupfungwa bigakorwa ibindi byose byanze. Niko yashimangiye. Amajambo ya Ndirakobuca. Ayo majambo avugwa n'umushingwamanza Christian Ntakarutimana yavuzwe n'urongoye leta y'u Burundi kwa gitugudu guheze mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura, hari mu ihuriro ry'abakenyezi b'imboneza ryari ryatunganijwe n'ibiro by'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye. Leta y'u Burundi irarajwe ishinga n'imiryango myinshi iri mu mwiheburo ukomeye cyane. Bata umutwe kubera batazi ko baronka ico bapfungura. Hari n'imiryango itaronka ico ishira ku munwa bikwiye canke babona birira batarabye ibigize ibyo bipfungura. Niko yatangaje, akavuga ko ari ingorane zikomeye zikuboneka kandi ziboneka mu miryango myinshi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ayo majambo yavuze ntataniye nyine nayo Niyibizi yavuze, ariko biboneka ko nyine we yahise afatwa agapfungwa. Ingorane nuko benshi muri abo bana bamaze no kwiyumvira guhunga bakaja kurondera ubuzima bwiza. Abana ntibakija ku ishuri, ntibagiteza imbere impano zabo, gutyo bagaca baba abasuma. Niko byemejwe na Gervais Ndirakobuca urongoye leta y'u Burundi. Keretse namwe mu baserukira imigambwe hamwe n'abarongoye imigambwe bari mu buhungiro kuko bakurikiranwa n'ubutungane bw'u Burundi. Kefa Niyibizi niwe mukuru w'umugambwe afunzwe mu Burundi gushika ubu ngubu. Abatari bake bamaze gusaba ko yorekurwa, umugambwe wiwe wahora nawo nyine usaba, kandi bikaboneka ko ari umugambwe wegereye CNDD FDD, ariko nyine kugira ngo bapfungwe uyu nguyu birerekana neza ko ari nk'isomo Perezida Evariste Ndayishimiye yashatse kwerekana abandi bagunyabanga bashaka gusohora ibyiyumviro byabo, akababwira ko bitemewe kugira iciyumviro usohora ngaha mu gihugu c'u Burundi mu gihe nyine haba hari ibintu bitagenda neza. Ariyo mpamvu nyine leta Evariste Ndayishimiye iboneka neza ko iriko iratera ubwoba kugira ngo ntagire umunyagihugu n'umwe asohora ibyiyumviro byiwe. Ariko igitangaje nuko no mu bagize leta harimwo nyine abavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yananiwe gutorera inyishu ibibazo bitandukanye bihanze igihugu c'u Burundi, kandi bikaboneka ko ibyo byose bipfira mu ndongozi zo ku rwego rwo hejuru, kuko ata migambi n'imwe bakora kugira ngo abanyagihugu batere imbere,
ahubwo babandanya kwiba amafaranga y'igihugu bakayajyana kuyashira mu mabanki atandukanye ari hanze y'igihugu, aribyo nyine bituma igihugu kibandanya mu bukene kandi bikaboneka ko ubwo bukene igihugu kirimo butazigera bucivamo mu gihe umugambwe CNDD FDD ari buzaba ugitwaye igihugu cy'u Burundi, kuko biraboneka ko abagize uwo mugambwe ku butegetsi CNDD FDD ari abantu bama mu njyane kandi hagati yabo aho baba bashaka nyine kurwanira ibibanza bihambaye cyane, aho nk'ubu nyine bari mu njyane zikomeye cyane, aho bamwe bavuga ko bashyigikiye leta mbyeyi ya Perezida Evariste Ndayishimiye, mu gihe abandi bavuga ko bashyigikiye nyine abavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza barongowe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo, bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arabononera umugambwe kandi akaba ariko arakoreshwa nyine n'abansi b'igihugu n'umugambwe kugira ngo asambure umugambwe, akaba ariyo mpamvu nyine bahise bafata ingendo ikomeye cyane yo kumutembagaza ku butegetsi, ariko bakaba bari kubikora mu mayeri akomeye cyane ku buryo Perezida Evariste Ndayishimiye azisanga yishikanye agatanga imihoho, kuko nyine azabona ko ibibazo bitandukanye bihanze abarundi adashobora kubitorera inyishu. Ibyo byose nyine bikaba biri mu nteguro y'abashaka kumutembagaza ku butegetsi basigaye bafise ingufu nyinshi, kuko n'uwahoraga arinda ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye yaramaze kwifatanya nabo. Prime Niyongabo ubu nawe ari ku ruhande rw'abashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Hari amakuru menshi atandukanye aba ariko aravugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, niyo tuba turiko turabatohoreza kuri Nimboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Wipfuza kuzajya bamambere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico busabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Mu kandi kanya kari buze andi makuru ahambaye cyane turiko turabategurira ari abana nyine nabo bashaka gutembagaza ubutegetsi. Ibihe byiza nyine nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.